Ibintu bitatu wakora ugahita aba ari wewe muntu wishimye kurusha abandi mu kubana neza n'abantu, eka no mu kubana neza n'umuryango ndetse no mu maso y'Imana. Ivyo navyo nivyo naguteguriye kuri uyu munsi ngiye kukubwira. Icyo usabwa ni gukora subscribe. Icya mbere, rondera amahera uko ushoboye kose nubwo bitoroha. Icya kabiri, buri munsi ubyutse mu gatondo uzobigire umugenzo, uje ahantu hari ikiyo wirabe, niwiraba wibaze iki kibazo ugira uti mbega bibaye uyu munsi akaba ari umunsi wa nyuma wo kubaho kwanje, nkaba ndabizi neza ko ntari buze kuwurenga, nakora iki? Nanje nyene wa mugani, abaye ari umunsi wa nyuma mbayeho nzi neza ko uyu munsi utari buze kurenga nkiriho, nakora iki? Vyibaze nawe. Ndazi neza yuko wohera ku bantu bose wagiriye nabi ukabasaba imbabazi, hanyuma ukaja mu maso y'Imana naho ukihana kugira ngo uze kuva ku isi wera. Kandi ndazi ko ata muntu wohemukira kuri uwo munsi, kuko wowe uzi ko uwo munsi utari buze kuwurenga uri uburengana. Kandi ndazi yuko ata kintu kibi wokora, ndazi ko wokora ivyiza gusa, kandi ndazi ko ataco gushavuza kuko uri gunezerewe. Ico ndazi neza yuko uwo munsi wokoramo ivyiza gusa. Rero ibaze nawe ikibazo ukibajije buri munsi kandi ukanagishiramo seriye, kuko ukumva ko bibaye ngombwa akaba ari wo munsi wawe wa nyuma, wokora iki? Kandi erega n'ubundi ntawuzi umunsi n'isaha, hari n'igihe wosanga ari uwo munsi nyene. Rero fata ko umunsi wose ari umunsi wa nyuma, hama ukore ivyiza, bityo urumva neza ko ata muntu uzosubira kubabaza, urumva neza ko ata muntu uzosubira guhemukira, kandi urumva neza ko n'imbere y'Imana uzokwama witwararika. Kandi ntawuzi umunsi n'isaha, wamubikora buri munsi rero uzobana n'abantu. Icyanyuma, mu byo ukora byose uko vyaba bimeze kose uzokwama witwararika iki kintu, uzugerageze ukorane n'abantu ukunda. Nimba ari mu kazi ukorane n'abantu ukunda, nimba ari mu mubano ku rugero rwo kubaka hoho, ndavuga muri cya gihe cyo guhitamwo abo muzobana canke se abo muzomarana igihe kinini, cyane cyane nk'igihe cyo kubaka. Ntuze ukora ikosa ryo kubana n'umuntu udakunda, kuko bizorangira wicujije, ubuzima bwawe uzobwononye. Si mu rugo gusa, kandi n'urugo ntabwo ndi buvuge ko byinshi, kuko muri uyu mwanya ntabwo uzi kuganira ku rugo, ariko navyo uze ubyitondere, kuko kuvyerekeye uwo muzubakana wisemwo nabi bihita vyikora, ubaho nabi. Ariko nariko ndavuga mu bikorwa vyawe vya buri munsi, yaba no mu kazi, akazi ukorana n'abantu ukunda, kandi ako kazi nako ukaba ugakunda, ntabwo kigera kakuvuna, ntabwo wigera ubona yuko karuhije nka vya bindi ngo none ngo ndarambiwe n'ibindi. Uko byagenda kose rero uzi ukore akazi ukunda, ugakorane n'abantu ukunda, bizokugirira akamaro mu bikorwa vyawe vya buri munsi. Reka mwibutse ko jewe uba uri kurumva banyita L6. Nimba wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, nimba utari wayikore naho yikore ntirirarenga. Reka mwibutse ko ngaha haza haca video buri munsi, nizeze zigucike rero.